Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri umwanya udasanzwe, muri iki gitondo kidasanzwe, aho Imana igomba ikugirire neza. Muri uyu mwanya udasanzwe w'ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe kujya 12, abandi bakahita kujya imbaho, abandi bakahita kujya amabeni. Ndagwaye kaze rero muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana. Muri iki gitondo rero tugomba ko tuyaga, tuvugane, tubabwiriro ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero Hope Church, kandi tunabatumira kugira ngo namwe muzoze, kugira ngo Yesu namwe abagirire neza, kugira ngo namwe Yesu abatabare. Yesu arifuza kugirira neza, Yesu aragomba ko nawe wotabarwa. Ntibibaze ko Yesu bimunezera uri kurabaho ubuzima nk'ubwo. Yesu ntibimunezera kubona uri kurabaho mu buzima bugoye nk'ubwo. Kandi buka ko Yesu yavuze ngo nimuze kuri je mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Aragomba kukuruhura, aragomba kugira neza, aragomba kugutabara. Ariko we ntizo uri kurabona. Muri ukwezi rero kwa 10 tuko turiga inyigisho zidasanzwe, inyigisho zikomeye cyane zigaragaza ibiriko biraba muri iyi si y'ubu. Heraba mu mpera z'umwaka kenshi hama hakunda gupfa abantu. Mbega ni guki abantu bapfa kenshi mu mpera z'umwaka? Rero aho rero nivyo turiko turiga. Uretse no kuvyiga tuca dusenga amasengesho yo kubihagarika, tugahagarika izo mpfu, abantu bakareka kuza barakenyuka. Umuntu akazopfa ku munsi wiwe hageze. Abantu benshi bariko barapfa igihe kitaragera, ukaza wumva impfu zitasobanutse, ugasanga ingwara zidasobanutse, ugasanga ibiza biriko biraba bidasobanutse. Ariko Imana ikugirire neza nshuti yanje, nawe uzoze nawe usengerwe kugira ngo duhagarike. Nibisigura ko tuzaduhagaritse kutazopfa burundu. Urazi ko nabo Yesu yazuye, abarasuye barapfa, barazaro ntibakiboneka ngaha mu quartier, nta numara mubona Lazaro uretse abiyitira barazaro. Ariko kandi irgo rupfu guruza imbere y'igihe tukaruhagarika. Ego ukazopfa umwanya wawe ugeze, igihe cyawe kigeze, igihe cyawe nicyagira ukazopfa. Tuko turasengera abantu rero kandi ku buntu, turabahaye kaze. Ivyo Yesu ariko arakora, ariko abikora mu ishengero rya Hope Church ni ibintu bikomakomeye. Ndaza guwazimo mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora, sinza guha intaye zose, oya ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora. Abantu benshi rero bariko batabagwa, abantu benshi bariko bagirirwa neza, abantu benshi Imana ikwira biyereka, abantu benshi bafise amashimwe. Nitwashoboye kubaha intaye zose, reka tubahe zimwe mu ntaye kugira ngo mumve icyo Yesu ariko arakora. Kandi ndahakubwire ntiyagoye nawe wogirirwa neza, naho mu Caramagahahe ntiyagoye bivana naho uvuye hose. Aho uvuye hose bira nahantu hashikwa. Uvuye naho uvuye ruguru, ufashe imodoka igashikana muri ville, ufata bisi ya Carama. Ego bisi za Caramagahahe ziruzuye, zirahari nyinshi muri ville. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uzoze ufashe bisi rero muri ville igushikana aho amabisi akatira, ni kujya 11 hari na station. Aho rero mabisi akatira ni kuji 11 wunguruza gatonya ukacuja kujya 12. Kujya 12 urenga ni parcelles z'Kenya gusa kubugeze kuji 12. Abandi bagitango n'imbaho, abandi bakahita kujya amabeni. Ujinjiye mu ryo barabara urengana ntuzenya, urengana gusa impango z'Kenya gusa, ukaba uhabonye ukaba ahantu hari urusengero urazi ko atoberana, urusengero rurerure gutya, hari uri muri clôture, ama portail ni ya bleu. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze usengerwe. Uno musi rero kwa 4 turaza gusengera abantu rero bafise imitwaro, bafise ibinabiriya. Uno musi saa 11 just so badutanguye amasengesho. Reka ndagweze rero zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu akora mu ishengero rya Hope Church. Sintaye zose ni zimwe mu ntaye, ego ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu akora, nawe kugira ngo utabarwe, nawe kugira ngo ugirirwe neza. Kaze cyane Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izi ntahe z'ivyo Yesu akora. Ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nikakuta Pasteur eko na ubiri juu ya oga. Nikasikia naanza pona na siasikia mahubiri mzuri. Pasteur akasema oga ikikuwa imani nenda mbali. Nikamwambia Mungu nisaidie oga ende pembeni kadogo juu imani yangu isimame.
na kweli Mungu alisikia akayatenda. Nikakuwa na kaimani kadogo na njoko nilisimamia mpaka leo. Nikalomba rendezvous na Pasteur. Mercredi tukaongea. Ngisi kwanza alinipokea nikasikia tena napona. Akaniongelea mpaka na lugha ya kwetu, namshukuru sana Pasteur. Akanishauria, akanipatia maverse biblique, akaniambia wakati ile woga unafika kuwa na tamka hii maneno. Na wakati nilitoka nikasikia sasa inajiagrave. Nikaendelea kutamka ile maneno Pasteur aliniambia. Mie nilikuwa nalala nikisha kunywa dawa ya busingisi. Lakini wakati niwaza kuongea na Pasteur nikaenda nikatupa hiyo madawa. Na mpaka leo nasinzia busingisi ya original yenye iko ya madawa. Mercredi nikarudia hapa. Nikamwambia Mungu, leo sitapita kubagonjwa. Ndabakia nyuma niombee na mimi bagonjwa. Namshukuru Mungu sana, niko mzima, niko na amani na furaha. Cha pili nashukuru Mungu. Niliombaka kazi tangia 2016. Lakini leo ninakuwa na juma 2 ya kazi, namshukuru Mungu kwa ile tena. Ubu sindafisi indwi zibiri ndiko ndakora Imana shiwe. Shukrani yangu naileta nyuma yenye nastahili Mungu. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Ibyo ndabivuga kubera ndiko ndashingira intahe Imana kubera nakiriye ngaha ayo. Ibibazo byose nari mfise najenga ku munsi wa 3 ngwaye. Uno munsi ndashima Imana, nahora njo makiza misi yose. Uno munsi ndashima Imana ko nkomeye. Tukomere Imana amashi kandi. Uburi sawa umeze neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibisaba ko bagukora ko bisaba kwizera. Yesu ashimwe. Mpagaze ngaha nshimira Imana, Nkeshimana nagwaye hama nkaza ngaha mu masengesho mukasengera ngakira. Hanyuma ikindi nagiye muri wakarede kwivuza, banyandikira ibipimo by'ibihumbi 26. Ndavuga ati ibi bipimo ntavyo nzokora kuko nta mahera mfise. Twatwicaranye n'umudamu duhuriye kwa muganga, aravuga ati madamu ni byiza ibyo bipimo kubikoresha. Ndavuga nta mahera mfise. Cavuga ati reka ndaguha ibihumbi 10 ndaguterere kugira ngo ibyo bipimo uzobikoresha. Ndavuga ati mpanze kuyabika ni na Yaronka yandi nzobikoresha. Ngo kwanza nsubiza ibyo bihumbi 10. Ngo tora amahera ndayakurihire yose. Ngo uzugende ukoresha ibyo bipimo ngo kugira ngo ngurabe yuko hari kibazo wowe ufise ngo hanyuma ufate imiti. Ayo mahera arayandihira ndagenda ndakoresha ibyo bipimo. Hamangirirwa n'ubuntu nasanze atangwa ririmo. Rero ibyo ndabishimira Imana nubwo atacu mfise no yiha. Nukuri Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mumfashe muyimpera ashi. Nari kugenda ndirimbye ntiyo Mana nahiremereye numva no yiheka. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje numva nezerewe. Ku munsi wa 3 baravuze ati umuntu wese azoronka icyo ashima ku munsi wa 3. Ndiyumvira ati none Kamana nanje wonkorera iki kugira ngo nzoshime ku munsi wa 3. Imana yarabikoze, narasenze saba Bible, Imana ikirayimpa ikinyongerana kantike n'ibindi rabimpa, ndizeye ko n'ibindi zobinkorera. Amashimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngaha nje gushima ku wa 6 nari ngaha Pasteur yarasenga nanje nkumva uruntu ruzibura gute yo nkumva wapi nkumva umugongo nkumva mu rubavu mu gusenga ngaheba ngakurura amarira byanse nukuri nagize ngo shike muhira nara
ndaryamye itiroga mana rimwe ngira ngo ridasanzwe mu nzu yanje haratekaniwe neza ndaryama ni ukuri ndashima kuko pasiteri yasenze nanje nkumva bya bisonga byose byaheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Nanje mpagaze hano ngomba gushima Imana. Rero nongeye gushima Imana kuba ndi muzima kuko muri 2011 itariki 20 z'ukumunani narigeze kugira isanganya. Twari abantu 9 muri abo 9 nta numwe yahavuye no wari mu ndi wanje yarapfuye. Yesu nashimwe. Kuko nafiyonyotse amagufa yo ngaha afise indamunda ndatobokagurika ngaha no ngaha imitsi yo ngaha iracika. Yesu nashimwe. Ndiko shimira Imana ko bigikunda ko mpagarara, ndiko shima Imana ko bikunda ko ntambuka. Yesu nashimwe. Niwiyumvire kuva mu bantu 9 kandi n'uri mu ndi wawe akagenda. Yesu nashimwe. Rero shimiye Imana ko yemera kuba kigenda ngihagaze, shimiye Imana ko byo babigikunda ko nkiyivuga. Jo naje ngaha anye ndamaze igihe mugabo ntawapfa mbaza ngo waje ryari. Yesu nashimwe. Naje ngaha mugabo bidakunda ko ushobora kugira gutya anya, ntibyakunda kuko nari ngwaye mu mave. Yesu nashimwe. Kandi wari umutwaro unduhije cyane, wari umutwaro unduhije kandi unduhije ubugira kandi ndashika ngaho ikintu nasengeye ubwa mbere ndabwira Imana nti Imana fise ingwara zibiri ni wazinkiza nanje nzohagarara ndagushime kandi nzogukorera ataburyarya. Yesu nashimwe. Rero sinokubwira ati nanyowe mutumeze gute kugira ngo ayo mavakire ntavyo nzi kuko nisanze shobora kwicara hama ngahaguruka. Yesu nashimwe. Sinzi uko byagenze ntabwo bimbaza. Yesu nashimwe. Niya kabiri nuko ntaraja kwipimisha nibaza ko ndi muzima. Narifise hepatite. Yesu nashimwe. Narifise hepatite muganda amaze kuronka indoto zimbwira ko ndi muzima. Yesu nashimwe. Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro namwe muvyumve nuko. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndabambije mu izina ry'Umwami Yesu. Je ngomba kuvuga ngomba gushima Imana ku ngwara nayo mfise nk'imyaka ishika nka 15. Je nakuriye mu rushengero rw'umukozi w'Imana muzaheruka guhera yitwa Mutumishi aho mu Kinama. Abandi bakabasengera bagakira. Nkavuga none Mana nanje nigikino bana narakoze iyi ngwara ntazi bambwira mugaje ntabona. Sishobije kwa muganga bandine bayibone. Ubwo umukozi w'Imana kandi rero y'ingwara urayifise. Nanje njyanye ntasenze nkayumva. Cyane abandi mwibarara ndiko ndagenda nkayiyumvamwo. Nkavuga none Mana iki kintu nigiki. Bakakimbwira icari cyo ariko nkumva. Mbuze mahoro sinjya none ndavyumvise nkavuga none Mana jewe nigiki nakoze. Ndaho baguma numva ku radio umukozi w'Imana nkipfuza kumubona nkavuga none jinze ndamubone gute. Bakambwira genda kwa naka urakira. Ntagenda bikanga. Genda kwaje mu kiyo cyumba cy'amasengesho urakira bikanga. Ndavuga basi nta kundi. Nyamba ari bwo rwanje ndapfa. Turimuka nja kwa mwitenga. Ndahamaze umwaka sinasuye gusenga mu Kinama naciye mpeba. Ndigumira aho nigumira uku. No muri ishengero simbwira nigumira uku nakare sindakira reka ndabihebe. Sinzi umunsi nuguru wa telefone ndumviriza. Ndavuga ko ndamuzi mu Kigobe. Yageze ngaho mu Gikoma. Oya. Naziritse nyamuri n'unyaka miyongi. Inje ngeze ku kaburimbo ndabaza. Yishika gusa ku muryango niyumviriye ko ndamubonye. Ndumva ko menga aragishinguye kiramvuyemo. Naguruko ndinjira ndasenga. Naciye nta binanibira ati byo byose byaheze. Bavuga ati reka rero nanje umusinjyane ntasenze. Nyavyumvise nzoshamira ko byaheze. Njane njyanira sinsenge bavuga ati okay. Nika nvuga none ko nabyumva. Ariko bizoza uko njyane sinsenge. None ko nabyumva. Ndavuga ati oya nanje hajyanye ngwaye nagwaye nzogenda. Dimashe icyanezereye nasanze ijambo ry'Imana riko ravuga. Numva ko menga riko ravuga ubuzima bwacu. Numva ko menga riko ravuga nka famille yanje nk'ibintu noba nabaye nko mu rushengero bambwira ati mwebwe uku. Jambuga ati Imana ishimwe. Kuyije ndabishimiye Imana. Hanyuma hari
n'ibisigaye kirya cyakuyeho bijya nicyo gizoheza ibindi ntacyo mfise ntanga ariko ndazi ko hariho umunsi Imana ibampere umugisha. Nizere rero ko izi ntahe zagize icyo zigufashije muri iki gitondo kidasanzwe aho Imana iri irakora ibikomeye n'ibihambaye mu ishingiro rya Hope Church. Hope Church murazi aho iri benshi bamaze kumenya aho iri ni hajya mu Cyaramagahe ku barabara rya 12 wurutse bus kujya 11 canke waje na déplacement yindi ucukuri uja kwibarabara rikurikira hajya amabisi akatira ibarabara rya 11 mugabo ibarabara rikurikira ni barabara rya 12 abandi bakahita kumbaho abandi bakahita ibarabara ry'amabene ndagwaye kaze kugira ngo nawe utabarwe abantu benshi rero bariko batabarwa abantu benshi bariko baragirirwa neza abantu benshi rero bariko barabona ikiganza c'Imana reka ndakubwire turiko turiga ikigwa kidasanzwe muri uku kwezi kwa 10 muri ukwezi kwa 10 turiko turiga ikigwa kidasanzwe aho turiko turiga impamvu zituma abantu benshi bapfa mu mpera z'umwaka impamvu abantu benshi bariko barapfa mu mpera z'umwaka mu mpera z'umwaka abantu benshi bakunze gupfa si uyu mwaka wonyene si umwaka weze wonyene ni imyaka myinshi mu mpera z'umwaka ukaza wumva kiri hariya hirya hino mbere niwanyu ukaza wumva cabaye mbere ugasanga satani ko ategera ko canke ariko arapanga ko nawe uzoba mu bapfa muri uyu mwaka ariko ntugipfuye ko mvise aya majambo tuza gusengera Yesu akugire neza rero turiko turasengera abantu bose rero bipfuza kugirirwa neza muri uyu mwaka reka ndakubwire impfu ziratandukanye hari urupfu ruba ari urupfu rwaje Imana ateguye kuko umuntu wese azopfa murabizi ariko hari n'izindi impfu zitari muzo Imana ateguye oya nimfu ziza mu buryo bw'amangetengete zitegurwa n'abantu bitwa barozi zitegurwa n'ibintu bita ibidayimoni zitegurwa n'ikintu citwa satani bagategura ibintu bakagomba ko uyu mwaka mu mpera z'umwaka hari abantu kanaka bazopfa bakamenya ati naka tubashize muri liste canke mu rutonde rw'abazopfa ariko rero ko umvisa no majambo Yesu agutabare uzoze nawe tugusengere sengere uno munsi kwa kane twama dufise amasengesho adasanzwe yo gusengera abantu uno munsi kwa kane twama dufise abantu amasengesho yo gusengera abantu amari isaha imwe dutangura isaha 11 tugashikana isaha 12 mu mwanya umwe w'isaha imwe yonyene Yesu twama tubona akora ibikomeye nibihambaye twama tubona Yesu akora ibitangaza turagwaye kaze kuri uno munsi wa kane kugira ngo nawe utabarwe kugira ngo nawe wishurwe kugira ngo nawe ugirirwe neza ego rero satani arafise imigambi myinshi yo kugomba kuguhengeteza mu mpera z'umwaka ego abantu benshi uzawumva bakenyutse gukenyuka no gupfa imbere y'igihe ugasanga upfuye warugifise inguvu warugishoboye nibisigura ko abatama bo bakwiye kwigira oya ugasanga umuntu ariko arapfa hataragera ariko hari imyaka Imana yakugeneye kuzopfa ko wategezwa kubona abuzukuru wategezwa kubona nabuzukuruza hari n'abategezwa kubona abuzukuru ico niki imbere wanashaka ariko ukabona imfuzi ko ziraguhiga ingwara zitagira ico zisobanuye ugasanga ugwaye ingwara uno munsi muganga uyu akubwiye ngo ingwara itwa gutya ubundi munsi ubundi muganga akubwira irindi zina ugasanga uyu muganga akubwiye ngo ngure kuri kugibi ubundi muganga akubwira ati ibintu ure kuri kubijya ukibaza mbega abaganga bimeze uko bimeze gute uyarabizi canke nabizi oya soko abaganga bashobora ko batabizi ahubwo ingwara irahindagura ugasanga uno munsi bakurungitsemo ingwara yitwa gutya ejo bakurungitsemo indi ngwara yitwa ukundi hirya y'ejo ugasanga bakurungitsemo indi ngwara yitwa ukundi rero ndagusavye uzurondera kanya kwa Mungu uzoze tugusengere turiko turasenga tunigisha kandi tunahagarika izo mpfu zitari mu rutonde rw'Imana ego zitari mu rutonde rw'Imana izo mpfu ziza zituma abantu bakenyuka izo nizo turiko turahagarika mu izina rya Yesu ego turiko turazihagarika mugabo urupfu Imana yateguye ugogo urutegezwa kuzoba kuko twese tuzopfa buriya nawe uzorusimba ariko inzamba ni yavuga abazo bakiri bazima nimba izovuga tukiri bazima tuzosanganira umwami ariko nimba Yesu agitebaganye umuntu wese arafise umunsi we wo gupfa ariko hari abandi bapfa imbere y'igihe abarundi barabizi ko hari abantu bapfa imbere y'igihe bukaza bumva ngo bariko barakoreshwa kuzamba ngo naka yarapfuye mugabo kandi ariko arakoreshwa ahantu sinzi ko abarundi bakera bavyumva barabizi abajene bubu nabo nyine ndibaza bamaze kumva makuru hirya no hino ego birabaho ugasanga umuntu ariko arapfa igihe ciyo cyo gupfa kitaragera akazoza gupfa rero igihe ciwe yaragowe yaragize ivyago kuri abo bariko bamukoresha nabi Imana idufashe cyane
nimuze rero tubasengere, nimuze tubasengere kandi tubasengera ku buntu, nimuze tubasengere Yesu abatabare, Yesu abagirire neza, Yesu ababe hafi. Kwa Mungu twama dufise amiga atatu tuwo tusengera abantu bafise ibibazo binabiriya bagomba gutabarwa, bagomba ko Yesu abagirire neza, Yesu abiteho, ntukenyuke, ntupfige cyawe kitaragera. Ugasanga umuntu mu mpera z'umwaka ugasanga n'umwana arapfuye, n'umuntu akiri umujene ukaza wumva arapfuye, n'umuntu usanga yarakiri mukaza wumva ngo arapfuye. Ego ntibisigura ko batama bakwiye gupfa, ariko utegerezwa kuzopfa igihe cyawe kigeze. Ku ijambo ry'Imana riravuga ko hari igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gupfa. Rero ubwo rupfu ruza imbere yuko igihe cyawe kigera, ubwo niko tutegerezwa guhagarika. Na Yesu yaravuze ngo ingwara si yo kumwica, hari ingwara zo kwica abantu n'ingwara atari zo kubica. Mugabo ukasanga ingwara itari yo kukwica ukazobonera kwishe. Ivyo rero nivyo tugomba duhagarike, nivyo tuko turahagarika muri uku kwezi kw'icumi. Ndagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu tufise amiga atatu. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10. Ndagwaye kaze nawe uzoze utabarwe, ndagwaye kaze nawe uzoze utabarwe kugira ngo Yesu akugirire neza nawe n'umuryango wawe. Uyu mwaka muze murangiza amahoro, uyu mwaka muze mwirira ibonane mumeze neza atankomanzi mukwiye mwese. Ego n'ayandi ugasamara ubuzima burazimvye. Hari gihe ushobora kuvuga ngo urumva ngo ni kurengwa itike byaduze byamanutse, ariko yiyumvire kubijanye n'ubuzima, wiyumvire kubijanye n'ubuzima. Ndiko ndaguhamagara kugira ngo tugusengere ku buntu ataco tugusavye, nta nifaranga na rimwe tugusaba, tugusengera ku buntu kandi ugakira kandi ugataha marembe. Ego ingo tugusengere kuko Nkeshimana yaduhamagariye, twabiherewe ku buntu tubitanga ku buntu. Ingo rero tugusengere kugira ngo nawe utabarwe ugirirwe neza. Ntiyagoye ufashe bisi gusiga ku 11 ahaje amabisi akatira ni ku 11, ucugira intambwe zikenya nk'ubandanya ku Gikoma canke nk'ubandanya mu Rubirizi, ukaca winjira mu ibarabara rikurikira ni ibarabara rya 12, abandi bagita ryo kumbaho. None uco habona imbaho hateretseho imbaho nyinshi kumbaho, abandi bakahita kujya amabeni. Ucujinjiramo, ukijinjiramo ukirengana iparcelle zingahe, ucubona urusengero ntigoberana ruri muri clôture na portail ya bleu. Inzu ya mbere ni etage iri ibubamfu. Ego ni etage mbwa tutaraheza kubaka neza, ni etage iri bubamfu. Ego ndaguhaye ikaze rero kugira ngo nawe ku munsi wa Mungu uzoze. Ariko no munsi kwa kane turafise amasengesho aza kumara isaha imwe, bisigura ko udakwiye gucererwa n'iminota 2. Saa 11 top zigeze tuba dutanguye, isaha 12 zuzuye tuba turangije. N'amasengesho amara umwanya muto cyane, ariko amasengesho afise inkomezi nyinshi. Ibuka ko Eliya mu gusenga ntiyafashe isaha yose kugira ngo asenge umuriro utibuke, wabaye umwanya muto. Mugabo umwanya muto w'ikimazi, nawe turagusengera mu mwanya muto cyane, mugabo umwanya muto w'ikimazi. Uze kuza uno munsi kwa kane saa 11, uzogaruke kandi no kwa Mungu. Rero kwa Mungu isaha 2 canke uze isaha 4:45 canke uze isaha 10. Uwo mwanya wose Yesu yamakora ibitangaza, twama tubona ibitangaza n'utwumiza. Ndizera ko wumvise zimwe muri izi ntahe. Ego izi sintahe zose wanashaka, izi ni zimwe mu ntahe, sintahe zose oya, ni zimwe mu ntahe, kuko ivyo Yesu ariko arakora aho kwishinga rya Bucace ni vyinshi cyane. Ntidushaka kubishira ngango bishowe ibindi biganiro bihagarara, ariko rero uyizire nawe urashaka kuzoshinga intahe, nawe uzoshingira intahe abazi Imana n'abatayizi bayimenye bivanye n'Imana izoba yagukoreye. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uze kwiga ico cigwa kidasanzwe cyo guhagarika impfu zitari ku rutonde. Ego urupfu rurumva, ibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobwira urupfu ngo urupfu warupfuwe uruboyi rwawe rurihe. Bisigura ko urupfu rubaho kandi rwumva ruhari, rurumva. Urupfu si ikintu kimwe mu kidahari kumbure kimeze ukuntu, ni ikintu gihari cyumva. N'ubu ndiko ndavuga kirumva ko ndiko ndagicyoza, kirumva ati uyu muntu aratubangamiye, atubujije ibyo twirira. Ego nico gituma natwe mukwiye kuza muradusengera cyane. Twe twama dusengera abantu ibibazo nk'ibi, mukwiye kwama mudusengera cyane ko Satana tugira kwifuhe ritagira uko ringana. Ego kwa mufata ibihe byawe byo kwisengera nivyo, mugo kuzawibuka n'abakozi b'Imana bariko arababohoza nabo mukabasengera ko Satana cakora ibitero binini cyane, ko arazi ko natembagaza ujya muntu canke namugira nabi ujya muntu ntazoshobora kuronka ingene abohoza abandi benshi. Muze mutuyibuka natwe rero
mukadusengera. Ego cyane ndagwaye kaze rero cyane. Rero urashobora kushaka kumenya byinshi canke ugomba gusaba programme yo gusengerwa. Urashaka kuba ugomba gusengerwa ugasaba programme yuko wosengerwa. Ego hari igihe umuntu aba akeneye gusengerwa we ku giti ciwe akagomba gusaba programme uca usaba protocole cyangwa ugomba kubaza ikibazo kicanye kiriya uvugana protocole ukamutelefona kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ugomba gusaba programme yo gusengerwa. Ushaka gusaba programme yo gusengerwa urashaka kwandika kuri izo cyangwa ugatelefona kuri izo umuprotocole arakwakira kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego cyangwa urashaka no kuba wahashitse mugabo ukajuragirika ukumbure wibagiye amasaha cyangwa iki urashaka guhamagara kuri izo nyene 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo Yesu agutabare, kugira ngo Yesu akube hafi, kugira ngo Yesu akwitwararike, kugira ngo Yesu akugirire neza, nawe wibukwe, nawe utabarwe, nawe bigende neza. Ego cyane Yesu aguhezagire. Ego ndakwibutse inimero z'umprotocole 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Urashaka kuzoza uzananye nabo mu muryango. Ego urashaka kuzuzana nabo mu muryango kugira ngo nabo nyene batabarwe, kugira ngo nabo nyene bagirirwe neza. Ego ndakwibutse rero ko ayo masengesho akuraba wewe. Ego akuraba wewe ni wisamareko ubuzima burazimvye ni wisamareko ndagwaye kaze kugira ngo ugirirwe neza. Turafise igikorane cyama kiba rimwe mu kwezi cyo guhura n'Imana. Uku kwezi kwa 11 tugira tujemwo ukwezi kwa 11 kuri imbere yacu turafise igikorane kizoba itariki indwi kizoba ari igikorane kidasanzwe aho duhura n'Imana mu ntango z'ukwezi wa gatandatu y'intango y'ukwezi twama tutangurana no guhura n'Imana ugatangura ukavugana n'Imana ivyo ugomba kwigukorera muri uko kwezi tugiyemwo. Ego muri uko kwezi tugiyemwo canke muri uko kwezi tugiye kubamwo. Ego rero uku kwezi kwa 11 igikorane kizoba itariki indwi isaha 2. Ndagwaye kaze itariki indwi isaha 2 kugira ngo nawe Yesu akugirire neza uzutangurana ukwezi kwa 11 uri kumwe n'Imana, uri mu mavuta y'Imana, ufise kuzigamwa, ufise kurindwa, ufise kwitabwaho n'Imana, ufise kwitabwaho n'ijuru. Ibintu byose biriko bigenda neza kandi ku rutonde rwiza rw'Imana. Ndagwaye kaze rero Yesu akugirire neza. Uyu munsi wa kane rero kubera umunsi wiza ni ko uza kuza rero uno munsi kuwa kane saa 11 ni saha imwe yonyene. Mu mwanya w'isaha imwe yonyene uraza kubona igitangaza cawe. Ego ndagutumira rero kuri uno munsi wa kane nizere ko uza kuza kandi wibuke kandi no kuwa Mungu ko woza kandi ivyo bavyiza cyane. Adresse uracayibuka ndibaza mugabo arashaka kuba wadufatiye mu nzira wuguriye radio bunyene kumbure adresse ntigoye ni mu Cyaramagahe urenganye aho amabisi akatira ni kwibara rya 11 aho amabisi akatira ucuja kwibara rya 12 biti y'imbaho canke ryo ku mabeni uca winjira muri iryo barabara ukijinjiramo urenganye parcelles Kenya ucubona urusengero. Ndagwaye kaze kabisa, ndagwaye kaze. Uyu munsi wa kane rero kubera umunsi mwiza, umunsi w'imigisha, umunsi wo kwitabwaho n'Imana, umunsi wo kubona ivyiza vy'Imana, umunsi wo gusinyirwa ya dossier yawe, umunsi wo kwitabwaho muri ubu buryo canke ubundi, umunsi uko vya bindi bagiye kurondera biza gukunda. Uravuga ati amena, umunsi uko unguka mu rudandazwa, umunsi uko akazi kagenda neza, umunsi uko vya bindi biza gukunda. Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mishingo ya Hope Church Cyarama Gahahe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Cyarama Gahahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.